hariho abana batwara inda z'indaro kubera kutamenya, kubera umuvyeyi aba atamuhaye impanuro amubwire ico atinya nico yubaha nico yubahuka. Yagera bimubwiye naho akamuvuga mfobeko ntamubwiza ukuri. Mubwiza ukuri kirazira gusambana. Akubajije ibibazo umubwire ivyo ari vyo. Kwari nza twarinda abakuze kandi ashaka no kuvyumva ubimubwiye neza. Hariho abana baratubwira ibishinga ntahe bidogera twebwe abavyeyi babo ko batigeze baronka ivyigwa bijanye n'ivyo bintu. Bagira barabisumye hanze bagiye kubivuga muhira, wo mu Cibitoke niwe yatubwije ukuri kandi yari umuhungu, ngo amajido n'amawashi byose baherezako babone ko bavuga ibishegu, ko bavuga ibintu bitavugwa, amakofe ngayo. Ubaho kare muze murabwiza ukuri basha kugira ngo abana bacu tubakingire bakiri bato. Kirazira gusambana. Hariho n'ikide mwavuze tukiri muri iyo ntumbero yo gusambana nyene. Mbeko muguma muvuga ngo abagabo barenga ibigo babirengana n'abandi. Muguma muvuga ngo abagabo barenga ibigo, abagabo barenga ibigo. Kama tavuga ngo na barenga ibigo. Je nkunze kwigisha abana abo bita ngo shuga mami, shuga daddy. Abo bashuga mami ni bande? Ni bande bashuga mami? Umwe wese ari inyishu bivanye n'indero yakuranye n'ukwemera kwiwe. Iyo wemera Imana bivanye n'ukwemera kwawe, umwe wese ari inyishu. Ariko sishatse gushigikira abagabo barenga ibigo. Hanyuma ikindi kijanye n'ibitigiri by'abagwayi umugera wa sida. Himiriza abagabo bipimishe kubera ntivyumvikana uko ntabagore ari bogira igitigiri kinini kandi basambana n'abagabo. Abaganga mu bikorerako, umushikiranganje bikorerako, muhimiriza abagabo kuko burya twasanze abagabo batinya kwipimisha indwara. Niyo umugore yibungenze, umugabo abonye wagiye kwipimisha agasanga urakomeye acamba ko aramarame. Nivyo. Kindi naco kukijanye no gufata umuti. Birababaje kubona umwe yamaze kwitahura ko yandi umugera agaca hisha uwundi agafata umuti, uwo bubakanye ntafata umuti canke bakavyara abana bagwaye, abavyeyi akazopfa, mugabo umwana nawe agasiga mwanduje, umwana agasigara. Muravyumva ivyo vyose ni ibibazo biri bihanze igihugu kandi bibaho mu buzima bwa misi yose. Naco gituma twatumyeko indongozi kugira mutubere ijisho hariya muri muhimirize abagabo abagore bose bipimishe kugira ngo ico gitigiri c'abagore n'abagabo gisumbasumbana tumenye impamvu. Hariho abavuze ku bijanye n'irondoka ry'amagara meza ngo amashengero arigisha ibi na biriya. Bibiliya itwigisha kugira ubwenge. Mwavuze muti hariho ibyo ufata bikakugwaza, bashaka gufata na kinine kagutera allergie, bashaka gufata na paracetamol kubera umubiri wawe bidakundana, impamvu ngene bigenda. Ariko rero ka tubanze turabe umukenyezi uwo ari we n'akamaro k'umukenyezi. Umukenyezi muri rusangi tugiye mu iterambere ni banki y'urugo, ni banki y'umuryango, umunyamabanga, umuvyeyi kandi n'umuganga. Muti ni banki y'urugo gute? Umukenyezi araziganya
utunaturiya kugira ngo abana biwe abone bafunguye neza, abone bambaye, n'uwo bubakanye abone ashajije, abone kandi atunganiwe. Ni umuvyeyi, ivyo vyovyo ntawo bideha. Waravyaye utavyaye, mu rugo urarera abana, urarera inshuti, urarera n'abo utazi. Muri ico gihe guma uri umuvyeyi. Uti ni umuganga gute? Kenshi na kenshi iyo umwana yama yarwaye gripe bakamwandikira umuti, hagiye usanga wa muti bariho bakunda kumuha, nk'umunsi umwe nawe wagiye kuwumugurira ukawumuha, canke ugasanga umwana uriko uramuha ubuki, ibizirankuga. Ivyo ni ba mama wabo bavyitwararika, ugasanga umwana yakize, uramugaburira imboga, uramugaburira ivyamwa kugira ngo umuvure. Ariko ntimuzovyimenyereze kuza murabivurira niyo miti y'ikizungu. Vyiza bitakugoye uca ugenda kwa muganga. Ariko muri rusangi umukenyezi ni umuganga. Umukenyezi ni umunarugo. Umunarugo no kuvuga nyenego, inarugo. Murazi yuko avuga ngo umuhosha atunga ahosha umugore. Iyo dufise umugore ari gito, uwo byagoye ntatunga rikuza ari gutumbera muri urwo rugo. Kubera iki? Ashobora kuba bifata minenegwe canke agasesagura ubutunzi bwo mu rugo. Mwumvise ngene batubwiye ko hariho abakenyezi baba barondeye amahera dufate kugira stoke ivyo bizobatunga nk'ukwezi. Ugiye gusuma nk'ibiro 50 vy'umuceri, ugahura n'abantu bariko batembereza ikirato, gaca ubanza kucigera. Ubonye ca kirato gikukwiye gaca ugura. Wigiye imbere ugasanga ahantu badandaza amavuta meza bariko baragira publicité. Aya mavuta yisize amota neza atanga amafresher, ugaca ugura. Wibagiye intumbero yagukuye muhira kwe kuja gusuma umuceri uzokumaza imisi mu rugo. Uhuye n'uwundi azi kudandaza, ariko atembereza akantu nyene ubona ko kabereye ijisho. Ivyo rero umuntu atashoboye kwigumya nta terambere mu rugo ishobora kubaho. Kubera iki? Ushobora gutaha muhira ugasubira kurondera amahera yokoze ibindi, gaca usanga rero induru zatanguye muhira mu rugo. Umukenyezi ni kimararungu. Ikimararungu. Kimararungu gute? Umukenyezi ahamagariwe kumva ko ari mu rugo, abahari bose bumva amahoro. Umukenyezi atari mu rugo n'uwo bubakanye yumva ko hari ikibuze. Abana bakumva ko mama wabo atahari, atari umuntu yigunga. Burya rero rimwe na rimwe ku bakenyezi kwigunga birahamagara bya bindi mwe ko muravuga byo kurenga ibigo. Muzoze muraraba murimbura, mwese yirimbura. Tinone umugabo wanje ko bishoboka, ariko rimwe na rimwe hari igihe barenganywa kubera kwikwekwa atari ivyo. Ugasanga umuntu arigunze, umuntu yiriwe mu madosi atashe yarushe, aho kumwereka kuri kimararungu tanguye kumushwimagura, yatevye, avuye mu bagore, avuye mu bahabara. Gaca usanga rero kubera ari ubuzima bayimwo kenshi, ati n'ubundi barabinshirako, reka ndabikore, baramaze kubimbatiza. Nukuraba rengene tubakira. Burya abagabo n'intore n'abantu boroshe kugarura. Abagabo bameze neza cyane. Umugabo mu rugo
ndaza kubabwira neza icyo Bibiliya ibivugako. Ntitugume tubagiriza amakosa gusa, hariho n'amakosa rimwe na rimwe musanga yatuvuyeko. Umukenyezi rahamagariwe kuba umuhizikazi, umunyarukundo, kandi ahamagariwe kuba umugore w'ubwenge. Kubera iki? Nabo bagabo kugira ngo nyene bigende neza bisaba ubwenge, bisaba neza, kumuganiriza neza, nta birebire no kumuganiriza neza, kumwakiza urukundo, nta bintu birebire umugabo gusaba n'urukundo gusa. Hanyuma tukiri mu iterambere, hariho abakenyezi b'imboneza cyane cyane muri Bibiliya itubwira. Uwitwa Debora yari umukenyezi w'umuhizikazi akunda Imana, kandi yari n'umugabisha w'abasoda, yabyifashemo neza. Hanyuma Debora yitwa umuvyeyi wa Isirayeli. Niko mvuga Debora shaka kuza ku bakenyezi abigeme bacu baja mu gisoda. Tuvuze iterambere ry'umukenyezi, tuvuze ko umukenyezi yarakumiriwe muri bina biriya, biranezereje kubona abakenyezi n'abigeme bari mu nzego zikomakomeye zitandukanye z'igisoda n'igipolisi. Ubu rero hadutse ibintu twara twita by'amasanduku mu gisoda n'igipolisi. Ni bande bazi iryo jambo amasanduku? Nawe no habra yarisi ndazi ko abizi naka kwigirisha. Ntaco abatabizi mwabonye ababizi maza kubegera, muga murati bamuvyumve. Mutira amasanduku ni bande? Aho hambere aho urugamba rugishushe, hari abagenda ngo bagiye kurwanira igihugu, abari ku rugamba. Nibaza ko mwese murakoze muko muravyumva. Bimaze kugenda uko rero, kubera turi mu iterambere ry'umukenyezi, turi mu bwungane bw'igitsina, kubera ejo nimwabona bavuze nk'ubu byoshika ngo abakenyezi banze babangire abakobwa kwinjira mu gisoda n'igipolisi, induru zoja hejuru ati baradukumiriye. Ariko ntibizoba, bisaba kuguma twamizako impanuro. Akarorero rero, ababijejwe bamana nabo, nk'iporoto irimwo abakobwa 8 usanga 5 bibungenze, inda zishushu. Muce mumbwira rero abo bantu bibungenze ukuntu umushefu wabo yoshaka kubatondesha ku kazi ka misi yose. Kandi turiko turondera ubungane bw'abagabo n'abagore mu byo amategeko aturekuriye. Turi ngaha nk'indongozi kugira ngo twigishanye, dufate intumbero kugira tugarure intama zitarasanzara. Abakenyezi abigeme bari mu gisoda bumve icabajanye, ko ari gukorera igihugu atari kuja gushurashura. Kandi si abakenyezi gusa, aho turatera kamo n'abashefu babo babashurashuza. Hariho abana baba biviriye mu bicenda b'ibintazi, murabona ko ubu abana bashika mu bicenda bakiri bato bagenda mu gipolisi mu gisoda, ntibaba barabimenya neza ivyo ari vyo. Ugasanga aho kubagirisha formation itegekanijwe babanje kubashurashuza kugira ngo baborohereze mu bikorwa vya misi yose byo kwinonora imitsi. Tugira amahirwe ngaha anye turi kumwe
jeje umutekano ku nzego zo hejuru aka kamo baze bakadushikanire ku aho bategetse kugashikana ariko umwanya dukundiye tuzogira n'ikiganiro kiraba abasoda n'abapolisi babigeme kugira ngo bahanure batoyi babo canke bahanurane ibyo si by'imbeshere birahari ariko rero tuze turafashanya guhanura kubera iki nibo kazoza kacu abatama bacu bariko banabahumure barakeneye abazobasubirira kandi bazima ba general hose bariko barakura turakeneye aba general b'abadamu kandi b'indero mwebwe no munsi ndababwiye byinshi kubera ari mwe duhereje ko mushikiriwe hari ibindi ibyo twagiye turabona kandi twagiye turumva mwebwe rero muzoca mutubera umuti wabo bagwaye iyo ndwara muganga naniye niwe yavuze ngo ucaka sinzi ariko burya indero y'umwana iva hasi nta muntu ashaka kwadukana ubusambanyi atakoze ari umwana w'indero mbi nabo basaza bose bitwa bashuga mami nabo bakoze uko nyene nico gituma mutegereza gutegura abana banyu kuva bakiri bato kugira ngo ntibazotumara mwazi muzoze maraba uburorero bwinshi bwa Esther ba Dorcas muri Bibiliya bari bakenyezi b'imboneza kandi babaheze kazi reka tuje kubyo kubyara ku rugero burya kubyara ku rugero ni ku neza y'abamama cyane cyane n'abana muti kubera iki uru ruganda twatanguje rwo guhimiriza kurwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi mu Rutana twasanze umuvyeyi afise umwana mutoya yonka atagwaye kwashi umugabo wakurikije yamucukije kare agwaye kwashi uwo muvyeyi nawe nyene agwaye kwashi mugo umwana wo hagati y'ukurikijwe nawe ameze neza rero muti gute uwo muvyeyi yamana umwitwarariko wo kumva abana biwe bose bameze neza n'utwariye umwe yonka aca dukwega twose rero bisaba ko abanza gufata ingingo kugira ngo akurikize umwana ageze nawe aronke n'amagara yo kubaronderera kandi murazi ko n'isi yacu ntiyaguka murabona ko n'amazi aguma yigarurira imbibi igihugu cyacu nticaguka ariko abantu baguma bagwira iyo rero habaye gutandukanya imbyaro nta njyane z'amatongo ziba Dr. Anane yabivuze ugasanga mu rugo hama akanyamuneza ku mpande zose mu bana no mu bavyeyi nta mugabo aguma yidoga bana baguma barira murazi yuko umwana w'intungane n'uwase ariko umwana agorana n'uwa nyina umwana agorana n'uwa nyina umwana bigora mu ishure ikijuju nka nyina umwana acubwenge nka se aho rero ni twebwe kugerageza kurwanya ayo stress kaba kanyamuneza ku muryango wose atanduru zama zivuga atayegeregere biturutse kuko kutamenya jambo ry'Imana niryo rivuga ngo mu bwoko bwanje bwapfuye kubera kutamenya rero reka twigishanye kugira ngo tumenye ikindi naco bavuze janye n'amatongo kijya kibazo kirumvikana ariko murazi ko mu Burundi nta séparation des biens ihari ni communauté des biens no kuvuga rero murazi ko iyo umugabo afashe ideni umugore yasigarana ririha niko biri gushika iryo tegeko rihindutse
hacasigara rero kuba umugore w'incabwenge kugira umenye ubutunzi bw'urugo iyo buherera. Hacasigara urasenga Imana ikakwereka. Burya ndababwire iyo ufashe nk'amafungo ugasengera ikintu kimwe Imana irakwereka ukuri. Ugafata amafungo ukavuga uti jewe n'ukuri ibintu byanje biguma bigenda simbone yo bija. Umunsi urize natero ugafata umutego urafata Imana irakwereka ukuri.